Nimuguruke inzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Nimuguruke inzugi z'amaho, reka umwami w'inganji yinjire. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimuhorane inema n'amahoro mu Ekleziya Nyeranda y'Imana. Bavukanye banje, dukoranye mu kanyamuneza kugira ngo duhereze inkuka nyeranda y'umukama ihava itagatifuza iyi sengero nshasha tuje kwinjira. Ese umukama yo tunywanisha akegeranya abakristo bose bo muri iyi paruwase yose kugira ngo mube inyubakwa nyeranda y'Imana. Bavukanye inkunda cane, dukoraniye ngaha mu kanyamuneza kugira ngo duhereze Imana iyi ngoro yayo nshasha. Numuze rero tumutakambire aduhunde inema yiwe, yongera duhezagirire aya mazi azodusukwako ubwa mbere nk'ikimenyetso cyo kwisubirako, yongere atwibutse ibatisimu yacu twaronse. Tubanze twibuke ko twakoraniye hano mu bumwe bukomoka ku kwemera n'urukundo, tugize Ekleziya nyakuri ikwiye ku isi yose nk'ikimenyetso n'icabona c'urukundo Imana ikunda abantu bose. Kubw'inema z'umuhezagiro wawe nutagatifuze aya mazi wiremeye, kugira ngo niyadusukwako akongera akamijigwa impome z'ingoro yawe abe ikimenyetso c'iyogororero ry'urukiza ryadutyoroye muri Kristo, maze tubashe guhinduka ingoro ya mutima wawe. Nuhe uyu muryango wawe ukoraniye ngaha be n'abavukanyi bacu bose bazoza guhimbariza muri iyi ngoro yawe ibiyegezwa by'amabanga yawe, no kuzoshika umunsi urizina muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabije Yezu Kristu umukama wacu. None rero nimuce mu muryango w'umukama, mwinjire mu nyubakwa yiwe muririmba mukenguruka kandi muhezagira izina ryiwe. Gusa na Kristo we mwigisha mukuru n'akarorero kacu muri vyose. Nutwajeje ugafata twegera urwo rugendo rweranda turi kumwe, twerekana ko hagati yacu dushaka ko haba ubumwe budacika.
turiko dufatanya urugendo tuzaga mu isengero, dushaka ko imitima yacu iba hamwe ikerekeza ikintu kimwe, gihangiro rimwe, kumenya Yesu Kristo no kumuyoboka mu gufata nkama inyigisho yiwe yose ikaba ariboneshereza ubuzima bwacu bwose mu mirimo itandukanye tujejwe kuri ino si. Aho dushikiye ngaho rero twajeje turahezagirwa n'amazi ahezagiye n'ibiheze bitwereke agaciro dufise imbere y'Imana n'imbere y'abantu ingene kangana. Ega ntituri banciyaho, twarahezagiwe n'Imana kandi n'ubu tubandanya duhezagirwa nayo. Ni naco gituma rero hagati yacu hoba ugusoneranira ku buryo budasanzwe. Uwamaze kwitwa umuntu agahezagirwa n'Imana, nta muntu wundi n'umwe yorekuriwe kuza kumukurako umuhero w'umuhezagiro canke ngo yihe uburenganzira bwo kumuvuma canke kumufata nabi, kuko twarahezagiwe n'Imana. Nituri abantu basanzwe twikwije iteka, ata muntu n'umwe wundi yorekurirwa kuri twaka. Twahezagiye n'impome z'ingoro turiko turasengeramwo. Biheze twumve ko kimwe twara turaba nk'inzu isanzwe, inyubakwa isanzwe, byahindutse siko bikiri. Ubu ni ingoro y'Imana koko, ni ingoro ikwiye kubahwa, ni ingoro ibwirizwa gusonerwa n'uwo ari we wese. Ni ingoro yo gusonera, ni ingoro yo kubaha, kuko itaha mu Imana. Ni naco gituma turiko duca imbere yayo, naho tuba twinjiye imbere muri yo, naho tuba turiko duca imbere yayo gusa. Turahamagariwe kunama duha icubahiro ubu yitahamo Imana yacu. Ni naco gituma yitwa ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana sitabwe ibikara canke ibiki canke ibiki, ni ingoro y'Imana ibwirizwa kubahwa, ibwirizwa gusonerwa. Mwambonye hajya ndiko mfata inyundo ndodora kurundi, uguruka nzugi z'amaho, uguruka umwami w'inganje yinjire. Ubu rero hataha Imana, kuva yeye hataha Imana naho gusonera. Ariko kandi twumve ko irya nyundo yari kudodora ku mutima uw'umwe muri twebwe, kuko hari abafise imitima imaze kuba yugaye n'icuma kiriya, canke yugaje amabuye canke yugaje ibiki mumbaze. Yesu rero agira uguruka wa mutima wugaye, uguruka ninjire. Ako kambo nikanje inyuma, nikagusha inyuma. Yesu adodora, niwugurure yinjire, umwimike mu buzima bwawe, ngire nk'uko nyene na jewe. Tuze tube abagenzwa nawe. Twumve ko turi amatabernakulo mazima nk'irya duhava duhezagira. Twumve ko twebwe turi ingoro vy'ukuri Imana yitahiramwo, kuko ntivyama vyatubereye bene uko. Hariho abantu, nivyo namwe musanzwe mwiyiziye, umengo bacitse ingoro za Shetani, ingoro za Sekibi, atakindi bahumeka atari kibi. Abo rero baba barataye akaranga kabo. Twebwe nitwumve ko turi amatabernakulo mazima, twumve ko turi ingoro Imana yitahiramwo. Uwoba yarihenze akaba ingoro itahwamwo na Shetani, uno musi ahezagira ati birakwiye, reka nigire ingingo yo guhinduka, mbe utahwamwo n'Imana yonyene ubuzima yidutagatifuza, ikaduhamagarira kuba beranda nk'uko nayo ari yeranda. Ni naho rero muri rusangi, iruhande rwo guhezagira ingoro y'Imana ari ryo hema ry'ibonaniro hagati y'Imana n'abantu, duheza natwe tukibuka ko ari twebwe turi ingoro y'Imana. Ni twebwe turi ingoro, muri twebwe haberamwo
nuko uguhura hagati y'Imana na twebwe nyene. Ngiyo rero imigirwa mweranda twagize uno munsi, ngivyo ibimenyetso turiko turagira uno munsi nibidusigire iyo nyigisho yose. Twese twumve ko ubuzima bwacu bwose duhamagariwe kubwegurira Imana kuko twarahezagiwe nk'uko turiko turahezagira ino ngoro. Ivyo dukora vyose aho duherereye hose mu mirimo yacu mu mirimo yacu itandukanye yose, ivyo twamugwamwo bibe ari ibininahaza Imana yo iduhezagira, kandi nibandanye twihezagirira yo yari Data, Mwana na Mutima Mweranda.